Itangazo nimero 11 agakoni 2025 ry'inama y'abashikiranganji yo kuwa gatatu igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2025. Inama y'abashikiranganji yarakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2025 igitega ku mugwa mukuru wa politiki irongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Amaze gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa rukongera rukemezwa, nyiricubahiro umukuru w'igihugu yaciyeho umwanya nyakwa mushikiranganje wa mbere ngo ashikirize ivyavuye mu nama nshikiranganje nteguza yari yarongoye ku igenekerezo rya 20 gitugutu umwaka wa 2025. Ivyihwejwe bikaba ari navyo vyari ku rutonde rw'ivyigwa muri iyo nama shikiranganje. Icambere cizwe ni integuro y'ibwirizwa rikingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga, yashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Muri iki gihe kuvyara bigize ubuzima bwo mwibanga bw'umuntu haguma hiyongera ko ibintu n'ibindi kubera hari iterambere ry'ubuhinga bw'imashini nyabwonko n'ivyo bukoreshwamwo. Muri ivyo twovuga ibitororokanywa ku muntu bimuranga biboneka ko bihurumbirwa n'abandi. Igikorwa cyo guhinyanyura ivyo bitororokanywa giteza kugirwa hubahirijwe uburenganzira bw'umuntu, uburenganzira ngenderwa ko bwabo hamwe n'agateka kazina muntu. Kubera ivyo amategeko yerekeye ibitororokanywa ku muntu bimuranga ateza kuba ari amategeko akingira ivyo byose umuntu afitiye uburenganzira n'uburenganzira ngenderwa ko bwiwe. Mu Burundi nta mateka ari ategekanya ingene ivyo bikorwa birangurwa n'ingene bifatwa imbere y'amategeko. Iri bwirizwa rije rero gukingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga, riratunganya amategeko atandukanye yerekeye ugukingira hamwe no gutorera umuti ikibazo kijanye n'inzego mu gushinga urwego rwigenga rujejwe gushira mu ngiro amategeko yo gukingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyunganira no kwitosora mu duce tumwe tumwe. Icya kabiri cizwe ni integuro y'ibwirizwa ryemeza amasezerano yerekeye gukuraho itozwa kabiri ry'amakori ku mahera yinjiye no mu gukinga inyuruzwa ryayo hagati ya leta y'u Burundi n'ingoma y'ubwami bwa Maroc yatewe ku mukono ku igenekerezo rya 12 Rusama umwaka wa 2025 iraba muri Maroc. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, yinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere hamwe no gufashanya mu iterambere. Ayo masezerano ni ikintu gihambaye cyane mu gufashanya mu vy'ubutunzi, akaba ari n'igikoresho gihambaye mu guhanahana ibidandazwa. Aje gukura intambamyi zifatiye ku makori zituma ivy'imitahe bidatera imbere, nazo zikaba ari irihishwa kabiri ry'amakori ku mahera umuntu canke ishirahamwe rikorera mu gihugu kimwe muri ibi bibiri riba ryinjije, hamwe rero no gukinga inyuruzwa ry'ayo makori. Yemezwa ry'ayo masezerano rizotuma ugufashanya ku Burundi na Maroc mu bijanye n'amakori bimera neza, birushirize gutuma ihanahana ry'ibidandazwa riteza imbere ubutunzi mu gihugu, cyane cyane ko mu gihugu cacu dusanga dukeneye n'imitahe mvamahanga. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro ikanayunganira yarayemeje. Icya gatatu cizwe ni integuro y'itegeko rifuta ikigega cishinga abanyamitahe bato bato arico figa mu mfunyapfunyo y'igifaransa nk'igisata ca leta citunganiriza ivy'intwaro n'ikigega. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none. Mu mwaka wa 2023 leta y'u Burundi yafashe ingingo yo guhindura amategeko agenga ikigega figa, kiba ishirahamwe leta isangiye n'abigenga ariko imirimo yaco yagumye ari yayindi. Nk'ishirahamwe leta isangiye n'abigenga, figa igengwa n'amategeko agenga amashirahamwe y'abigenga nayo leta ifisemo imitahe. Ariko rero kubera ko hari agahaze mu bijanye n'amategeko, figa iracariho kandi imeze nk'igisata ca leta citunganiriza ivy'intwaro n'ikigega.
kubera atabisata bibiri bigenga n'amategeko atandukanye bishobora kwitiranwa no gusangira intumbero, ni ngombwa kimwe muri ivyo gifutwe. Iyi nteguro rero ije gufuta FIGA, yari igisata ca leta citunganiriza ivy'intwaro n'ikigega, hagumeho FIGA nk'ishirahamwe leta isangiye n'abigenga. Inama shikiranganji yaremeje iyo nteguro imaze kuyunganira. Icya kane cizwe ni integuro y'iteko ry'umushikiranganji wa mbere risubiramwo itegeko nimero 120 agakoni PM agakoni ubusa kabiri agakoni 2024 rishinga urugero rw'amafaranga y'impamba atangwa mu ngendo zo mu gihugu hagati no ku gikorwa gitunganywa hakoreshejwe uburyo bwa leta. Yashikirijwe n'uwaserukiye umushikiranganji w'ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none. Iyi nteguro ije gusubira mu itegeko ryo mu mwaka wa 2024 rishinga amafaranga y'impamba atangwa mu ngendo zo mu gihugu hagati kugira ngo ritomore ibitari bike, kugira ngo kandi ntihagire abaza bararenza urugero canke bikika mukiza mu ikoreshwa ry'amafaranga ya leta. Mu biri muri iyi nteguro kubijanye n'ingendo zo hagati mu gihugu, urugendo rwotanga impamba ni mu gihe rushikana n'imiburiburi ibirometero 50 umuntu avuye ahasanzwe akorera. Iyi nteguro iratekanya kandi amafaranga yo kwiyunguruza iyo umuntu yitavye igikorwa kibera ahadasanzwe arangurira imirimo ya misi yose. Mu ntumbero yo gukoresha neza amafaranga ya leta, iyi nteguro itegekanya kandi ko amafaranga atangwa ku muntu yashikirije ikigwa canke ikiganiro mu gisata asanzwe akoreramwo yovaho, akaronswa uwugirishije ikiyago canke ikiganiro avuye hanze y'ico gisata catunganije ico gikorwa. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro ikanayunganira yarayemeje. Icya gatanu cizwe mu nama shikiranganji ni umugambi wo kubaka urugomero rw'umuyagankuba w'ubushobozi bwa megawati 2 ku ruzi Waga, washikirijwe n'umushikiranganji w'ubutare, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi. Haraheze igihe kitari gito uburundi bufise umuyagankuba udakwiye. Kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti, harakenewe gushira imitahe muri ico gisata kugira ngo ibitanga umuyagankuba binagurwe, mbere hubakwe n'ibindi bishasha. Ni muri iyo ntumbero rero leta y'u Burundi yiyumviriye kugiranira amasezerano yo gukorana n'ishirahamwe Waga Hydropower Limited kugira ngo ritegure, rirondere uburyo, ryubake, rikoreshe, ribungabunge, hanyuma rishikirize leta urwo rugomero rw'umuyagankuba w'ubushobozi bwa megawati 2 rikuruzi Waga inyuma y'imyaka 25. N'amashikiranganje maze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje. Ca gatandatu cizwe mu nama shikiranganji n'amasezerano y'intangamarara hagati ya leta y'u Burundi na Cure International yo kubaka ibitaro vyo kubaga abana bafise ubumuga batarenza imyaka 18. Yashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Kuva mu mwaka wa 2005 kuvura ku buntu abana batarenze imyaka 5 n'abavyeyi bibungenze hamwe n'abibaruka ku buntu mu Burundi, be no gucandaga abo bana vyagize ingaruka nziza ku magara y'abana, kuko ibitigiri vy'abana batarenza imyaka 5 bitaba Imana vyaragabanutse bishimishije. Naho biruko haracari agahaze mu bijanye n'ubuvuzi busaba ubuhinga cane cane mu vyo kubaga abana, kuko atabahinga bahari. Muri iyi ntumbero y'amasezerano, ishirahamwe Rukristo Cure International ridaharanira inyungu rifise ihangiro ryo kuvura abana bafise ubumuga biciye mu kubagwa, ryifuje gukorana na leta y'u Burundi kugira ngo ryubake ibitaro byo kuvuriramwo abana bafise ubumuga biciye ku kubabaga kandi ku buntu. N'amashikiranganje maze kwihweza uwo mugambi yaremeje iyo nteguro ibanje kuyitosora no kuyunganira mu vyo yasavye, hakaba harimwo ko amasezerano yotomogwa neza, agatomora ikiringo ntarengwa co kubaka ivyo bitaro, mu gihe kirenzwe ko leta igasubira ku itongo ryo kubaka mu ivyo bitaro izoba yahaye iryo shirahamwe.
mu tuntu n'utundi inama shikiranganji yarabonye ko hakeneye kubaka inyubakwa babura amatari na ba musitanteri bokoreramwo aho zitari. Yasabye ko leta yofasha mu guheraheza iziriko zirubakwa aho zitari naho zikubakwa, hamwe rero no kurondera ibikoresho bikenewe mu biro vy'ababura amatari na ba musitanteri aho bibuze. Ku bijanye n'ibiro by'ubuyobozi bwo mu ntara, inama shikiranganji yasabye ubuyobozi bwo mu ntara bumwe bumwe ko bwokorera mu nyubakwa zahora zikoreramwo ibiro vy'intara. Nico kimwe n'ibisata bikorera mu makomine birashobora gukorera mu biro amakomine yahora akoreramwo. Inama shikiranganji yasabye kandi ko ubuyobozi mu ntara bwokwiragizwa mu ntara zahoraho kugira ngo ntiburundane ahantu hamwe. Inama shikiranganji yasabye kandi ko hokorwa urutonde rw'imiduga canke ibindi bifasha mu kwiyunguruza n'ibindi bikoresho vyo mu biro kugira ngo bishobore gusabikanywa mu bushikiranganji mu ntara no mu makomine, maze urwo rutonde rwofasha kugira ngo hamenyekane ibibuze biheze birondegwe. Mu gusozera inama shikiranganji yasabye ko igikorwa cyo kugena abakozi coherana n'ukwezi kwa Munyonyo kandi abashikiranganji bakagikorera mu runani, maze abakozi babone kuja ku kivi mu yindi migambi leta yari yatanguye ibone kubandanya. Bigiriwe Igitega kuwa 23 Gitugutu 2025, umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima.